Mwiriwe neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro byacu hamuherereye hose hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezweho muri uno mwanya bigiye kugaruka ku idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo ya mbere ukwezi n'ukw'icumi umwaka wa 2024. Ndabaha ikaze mwese ngaha kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agaruka kubigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi, mwese turabahaye ikaze. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta araturuka ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi aravuga yuko rero imbonerakure zifatanyije n'abasoda bongeye gutera urugo rw'umutama Honorable Agathon Rwasa, aho bariko baramwagiriza by'umwihariko ko ariko aragumura abanyagihugu, mu gihe abanyagihugu benshi bakomeje kugenda baramuririmba bavuga yuko bifuza yuko yozosimbura umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse bakaba bamusaba yuko by'umwihariko yokwemera ko azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibi rero by'umwihariko biriko birababaza abanyagihugu bagiye batandukanye babarizwa mu burongozi bw'igihugu, aho bafashe ingamba by'umwihariko ndetse n'icemezo cyo gushaka kumubuza by'umwihariko kuba yakwinjira mu bikorwa bigendanye no kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Bariko baramwagiriza rero kugumbura abanyagihugu ndetse no gushaka guteza umutekano mukeya, mu gihe bivuga ko rero hoba hari na gahunda igendanye no kuba bashaka kumugandagura. Ibi rero by'umwihariko ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biratera impungenge abo mu muryango wiwe, barakomeza kugenda bashimangira ndetse bagaragaza neza ko babangamiwe n'ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye n'abo bafatanyije. Ni mu gihe abanyagihugu kandi bakomeza kugenda bamagana ibikorwa by'imbonerakure. Hari amwe batanguye kugenda baravuga ko rero by'umwihariko amashagaga ndetse n'amahane imbonerakure zifise zakabaye arizo zirungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikajya guhangana n'umwari wa M23 ukomeje kugenda urahitana intwazangabo z'u Burundi zitari nkeya. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko mu gihugu ca Kongo n'abariko bararungikwayo ari abasanzwe baraturanyijwe cane abo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye kandi akomeje kugenda aratoza n'ikindi gisoda by'umwihariko abasoda bashika ku 5,000 yoba ariko ashaka kwinjiza mu ngabo z'u Burundi, ariko abanyagihugu bakaba bavuga ko ivyo akora byose akwiriye kuba yobakiza ikibazo kigendanye n'imbonerakure. Hari amakuru kandi avuga ko iki kibazo abanyagihugu bamwe na bamwe batanguye kugenda bagishikiriza General Prime Niyongabo asanzwe by'umwihariko ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi arekuriwe kwivuna abanzi, ndetse gushika ubu ngubu abatari bake bakaba bakomeza kugenda bavuga ko mu gihe imbonerakure zikibarizwa by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse zikibarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi ari ikibazo gikomakomeye cyane, ndetse bakaba ariko bagaragaza ndetse baranerekana yuko ibibazo bihari ndetse n'ibibazo bikomeza kugenda byibonekeza ari ibibazo biteye ubwoba. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda aradushikira, akaba arakomeza kugenda ashimangira ndetse agaragaza neza ko by'umwihariko ico kibazo kiriko kirigwaho. Ni mu gihe by'umwihariko ibindi bihugu bigiye bitandukanye byakomeje kugenda biramiriza bivuga ko rero by'umwihariko imikoranire yari iri hagati ya FDLR ndetse n'ingabo za Kongo itanguye kugenda irimukira muri iki gihugu cacu c'u Burundi. Ni ibirego bikomeje kugenda birashyirwa ahabona n'imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu ivuga yuko akomeje kugenda harakogwa amabara n'umubare wa FDLR, mu nyuma y'iko rero bivugwa ko baba baramaze kugenda barinjira nga mu gisagara ca Bujumbura. Ibi kandi ntibiremezwa n'inzego izo arizo zose mu gihugu c'u Burundi, ariko bamwe baravuga yuko ico ari ikibazo gikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu gihe hari hamaze iminsi haribonekeza amakuru akomeye cyane agendanye n'ibibazo cyane by'abanyagihugu, aho abarundi baba muri Afurika y'Epfo baridogera cyane Ambasaderi Alexis Bukuru, aha by'umwihariko aho hari abarundi bamaze iminsi rero barafatwa ku kibuga c'indege ca Johannesburg, mu gihe rero baba bariko barataha mu Burundi. Abo barundi babaga barafise impapuro z'inzira bahawe na ambasade
ambasade y'u Burundi muri icyo gihugu, ariko bagera ku kibuga c'indege abahakora bakabanka n'ubundi bakanga kuzemera, bakavuga ko rero ari impapuro zitari z'ukuri. Ba Barundi rero batabaje ambasade yazibahaye ntacyo irakora mu nyuma y'ivyo byose. Ariko kandi uyu nguyu ambasaderi Alexis Bukuru ahagarariye igihugu c'u Burundi nga muri Afrika y'Epfo akaba yagize ibyo asigura, ndetse akaba yanatanze inyishu kubigendanye n'icyo kibazo. Turabigereko mu buryo burambuye muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Hakomeje kugenda kandi haravugwa by'umwihariko uruhuri rw'abantu bakomeje kugenda barapfira mu ngwano zikomeje kugenda ziribonekeza, by'umwihariko ahantu mu burasirazuba bwo hagati, aho ibitero bikomeye cyane bya Israel byo ku butaka mu gihugu ca Libani bikomeje kugenda biravuza ubuha, ndetse abatari bakeya bikaba bivugwa ko baba bariko barabigwamo, mu gihe ingabo za Israel by'umwihariko zatangaje ko ibikomeje kugenda biragaragara, by'umwihariko ari uko ingabo zo mu kirere ziriko zirafatanya n'izo ku butaka kugira ngo babashe kuba by'umwihariko babashe kuba bohangana n'ibibazo bikomeje kugenda biragaragara. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari akayabo k'amadolari y'abanyamerika Loni iriko irashinza umubare wa M23 iri kwinjiriza mu mabuye y'agaciro ya Rubaya, mu nyuma y'uko rero baraheruka gufata iki gice by'umwihariko cya Rubaya, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabahaye ikaze mwese shuti banywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. By'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi, mwese turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere usenga rero kuri no mbonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV, bisonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko ubashe no kuba wobisangiza ku nshuti zawe. Ikaze tuyatangurire mu gihugu cacu c'u Burundi. Imbonerakure zitari nkeya zifatanyije n'intwazangabo mu gihugu c'u Burundi biravuga ko zerekeje ku kirimba by'umwihariko canke ku rugo rwa Honorable Agatogwasa. Benshi barasanzwe baranamwita president w'u Burundi, mu nyuma y'uko bakomeza kugenda barasaba ndetse baranatanga ibyumviro byabo yuko ari we wosimbura General Major Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe bakomeza kugenda bavuga ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukomeza kugenda burabarushya ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira bavuga yuko ibikomeje kugenda biribonekeza cyangwa se bikomeje kugenda biragaragara ku butegetsi bwiwe ari ibibazo gusa, ndetse atamunyagihugu n'umwe aba ari kuriwe kuba yobona ubuzima bwiza, haba akazi, ibifungurwa, ibikomoka kuri peteroli cyangwa se by'umwihariko ibitoro. Ifanga jarasubiye inyuma, umutekano warabaye mukeya. Ibi ni ibibazo byinshi cyane biriko biribonekeza muri imanda by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi mu myaka ine. Rero hakaba hakomeje kugenda haragaragara ibibazo bigiye bitandukanye. Ni mu gihe Honorable Agatogwasa yahoze abarizwa muri CNL by'umwihariko aherutse gutangariza mu gisagara ca Dar es Salaam i Tanzania ko rero by'umwihariko yiteguye kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nubwo ari amatora ariko arategurwa mu kajagari. Ibi ni bimwe rero mu byababaje umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, mu nyuma y'uko rero batifuza yuko hari undi mugambwe wovugwa neza, ahubwo CNDD-FDD ariyo yakabaye iravugwa neza, mu gihe kandi abanyagihugu benshi bariko barayishinza amabi menshi cyane. Izi mbonerakure biravuga ko rero by'umwihariko zaraye zaragose urwo rugo, ariko by'umwihariko bikarinda bucya atawe zirafata, mu gihe bamwe bavuze yuko rero yoba atari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko bikaba bivugwa ko rero yoba ariko aragirizwa kugumura abanyagihugu kugira ngo by'umwihariko bange ubutegetsi buriho. Rero ngo bikaba bishobora kuba byo mu kwegera kujya mu munyururu. Hari amakuru kandi ava mu begereye General Major Evariste Ndayishimiye avuga yuko by'umwihariko hoba hariko harategurwa ibikorwa bigiye bitandukanye, hoba hariko harategurwa icyo twakwita by'umwihariko aho hariko harategurwa by'umwihariko icyo twakwita by'umwihariko igikorwa kigendanye no kugandagura uyu mutama Honorable Agatogwasa, incabwenge ikomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bakaba banavuga ko rero by'umwihariko ari mu rwego rwo kugira ngo atazabasha kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Hari amwe mu banyagihugu ndetse n'abegereye by'umwihariko inzego zigiye zitandukanye bavuga ko bariko baratanga ibibazo, abandi banabaza ibibazo mu buryo bukomakomeye cyane.
abanyagihugu bamwe na bamwe rero by'umwihariko batifuje yuko amazina yabo yoshigwa ahabona bashije kugenda baraganira n'abamenyesha makuru bacu bakomeje kugenda baragaragaza ndetse barerekana neza yuko by'umwihariko imbaraga canke se ingufu imbonerakure zikomeza kugenda ziragaragaza by'umwihariko bakabaye barazikoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye cane ibikorwa by'umwihariko bigendanye by'umwihariko no kurungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Benshi baravuga ko rero by'umwihariko umukarato cyangwa se amariri baba bafise nga mu gihugu cacu cy'u Burundi bakabaye bajya guhangana n'umwari wa M23 ukomeje kugenda urivugana abana b'abarundi. Hari abanyagihugu bivuga ko bamaze kugenda barorungikira ubutumwa rero by'umwihariko General Prime Niyongabo ujejwe ibyo kwivuna abansi nga mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi, aho bariko baramwagiriza ndetse banamubwira yuko ari akamaramaza ndetse ari n'ikibazo gikomeye cyane yakabaye arakora ibishoboka byose kugira ngo akemure ikibazo kigendanye n'imbonerakure. Ni mu gihe imbonerakure by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi zikomeza kugenda ziramirizwa by'umwihariko n'abatari bakeya bavuga ko ziri kumeza kugenda zirababangamira. Imbonerakure nizo zica abantu, nizo zinyuruza abantu, nizo zambura abantu, ndetse gushika ubu ngubu bamwe mu bariko bari mu bikorwa by'amatora mu migambwe igiye itandukanye itabarizwa muri CNDD-FDD baratewe inkeke ndetse n'ubuzima bwabo n'izi mbonerakure zikomeje kugenda by'umwihariko ziragaragara mu mabi menshi, ziragaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira ndetse aranadusumira muri uno mwanya akaba akomeje kugenda aravuga ko by'umwihariko abanyagihugu ngo bashobora kuzotegura imigumuko ikomakomeye cyane yo kwamagana ibikorwa by'imbonerakure mu gihe by'umwihariko bakomeza kugenda bagaragaza ko bariko barabangamirwa n'ibyo bikorwa by'imbonerakure. Imbonerakure kandi by'umwihariko ziri mu rwaruka rushigikiwe cyane na General Major Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abashimagiza avuga ko rero by'umwihariko ari imbaraga z'igihugu atamuntu numwe arekuriye kuba yozikoraho. Ni mu gihe kandi by'umwihariko hari bamwe badatinya kuvuga yuko imbonerakure ataho zitandukaniye n'abazarendo bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari abanyagihugu b'abarundi basanzwe barizwa muri Afrika y'Epfo bamaze igihe barapfungwa by'umwihariko bageze ku kibuga k'indege ca Afrika y'Epfo by'umwihariko bariko barataha, aho bariko baratabwa muri yombi barashinzwa kuba bariko barakoresha impapuro mpimbano mu gihe by'umwihariko abayobozi bakorera muri ambasade atacyo bari barakora. Iki ni ikibazo kimaze iminsi kiribonekeza aho abo barundi bari bamaze iminsi bariko barafatirwa ku kibuga c'indege cya Afrika y'Epfo mu gihe baba bariko baratanga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Abo barundi baba bafise impapuro z'inzira bahawe na ambasade y'u Burundi muri icyo gihugu ca Afrika y'Epfo, ariko bageze ku kibuga c'indege rero abahakora bakanka kuzemera ko rero ari impapuro z'ukuri. Ba barundi rero baratabaje ambasade yazibahaye. Twarabonye zimwe rero muri izo mpapuro z'inzira zitangwa na ambasade y'u Burundi muri Afrika y'Epfo zitwa laissez-passer nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Laissez-passer cyangwa se emergency travel document ziba ziriko rero umukono w'ikidodo byicegera cyuserukira Uburundi muri Afrika y'Epfo nkuko bikomeza kugenda biragaragara, cyangwa se ambasaderi ahagarara igihugu cy'u Burundi muri Afrika y'Epfo witwa Zakaria. No kuri rero ubwo rupapuro rurihwa amaranda ashika kuri majana 2 hafi ibihumbi 70 by'amarundi. By'umwihariko izo mpapuro ziherekezwa n'urupapuro rwa polisi bita affidavit. Turafise kandi n'akarorero ku murundikazi n'umwana wiwe bamaze indwi zibiri bafungiwe mu gasho aho ngaho ku kibuga c'indege muri Afrika y'Epfo, kandi bari bafise impapuro bahawe na ambasade y'u Burundi. Bagirijwe ko rero bafise impapuro za magendu canke zitari z'ukuri. Abo bantu baratabaje ambasade y'u Burundi muri Afrika y'Epfo, ariko kugeza ubu ngubu rero atacakozwe. Washikiye rero by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Uwashikiye muri cyo mu gihugu cy'u Burundi yaje kugenda avuga ko by'umwihariko hakomeza kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye. Abantu bakomeza kugenda baratabaza rero bavuga ko ibingibi ari akamaramaza.
uwashikiye rero kubarabara yasanze aho hantu rero hafungiwe abarundi benshi, yaranaronse amakuru ko bamwe rero bahafungirwa amezi ashika muri 3 bakarekugwa burizwa indege ibatahana mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko nk'inkozi z'ikibi. Ico babaje kurusha byose nuko rero igihe cose by'umwihariko bano barundi batabaje userukira Uburundi by'umwihariko muri Afrika y'Epfo yishora ngo nta mwanya afise. None nimba rero adafise umwanya wo gutabara abarundi, Ambassadeur Alexis Bukuru rero yagiye gukora ici muri Afrika y'Epfo. Na amakosa by'umwihariko y'abarundi canga se na amakosa y'aba bategetsi. Mu nyuma y'iko kandi aya makuru akomeje kugenda aranyuranyuranamo ndetse aranerekanwa ku mbuga ngurukana bumenye, Ambassadeur Alexis Bukuru yishuye abarundi by'umwihariko bakomeza kugenda baragaragaza ivyo bibazo, by'umwihariko akaba yaje kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bariko barabikemura abicishije ku rubuga rwiwe canke ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter. By'umwihariko Ambassadeur Alexis Bukuru yaragize ati icyo yaragize icyo avuga ku butumwa rero bwaciye by'umwihariko ku mbuga ngurukana bumenyi guhera ejo ku mugoroba, aho hari abarundi bidoga ko abaha rero impapuro zo gutaha mu Burundi bagera kuri icyo kibuga cy'indege nyine bagafatwa bagafungwa bamutabaje abishura ko rero ata mwanya afise. Hano twanasanze akarorero ry'umwihariko ku mukenyezi nyine n'ikidodo ciwe n'ikibondo ciwe baramaze indwi 2 barafungiwe muri icyo gihugu. Yaragize ati mfashe kano kanya ngo mbeshuze iyo nkuru rero turitaba kandi turaraba abari mu bibazo. Ubu ngubu abantu barazi ko rero abanyamahanga harimwo n'abarundi batahuka bafatwa by'umwihariko bagafungwa kugira babazwe rero igituma babaye muri icyo gihugu ataburenganzira bahafisiye kandi ko atakintu kibi bagiye baronona. Yaragize ati turashimye ambasaderi yaragize ati ambasaderi yagize neza rero kwishura ariko hari agahaze. Yagize ati turashimye ambasaderi Alexis Burundi ko rero yarafashe akanya akishura ikibazo cabajejwe harimo rero n'abarundi bategetsi banuma by'umwihariko kandi ibica hano tuzi neza ko bose babisoma anacane cane ko hari inkuru baba ariko baravuga. Yaravuze ko rero ikibazo cy'abo barundi kigiye gutangura gukurikiranwa mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko hoshigwa mu ngiro ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gusozera icyo kibazo. Ni mu gihe abarundi barakomeza kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko kandi by'umwihariko bamwe bakaba bagikomeje kugenda barafungirwa ngaho muri Afrika y'Epfo. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero harakomeza kugenda haravugwa amakuru akomeye cyane. Mu misi iheze cange mu mezi yaheze nibwo harabaye ingwano zigiye zitandukanye, ingwano ziteye ubwoba zaje guhuza n'undi muhari wa M23 ndetse n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na Coalition basanzwe barafatanya harimo ingabo z'u Burundi, abazarindo, aba FDLR, ingabo zo muri SADC ndetse n'abacancuro bagiye batandukanye. Hari ingwano zabaye rero z'umwihariko biza kurangira umwari wa M23 ubashije kuba wo kwigarurira igice gikungaye ku mabuye y'agaciro by'umwihariko kizwi nka Rubaya. Ibi rero byaje gutuma by'umwihariko nyuma y'igihe gishize akayabo k'amadolari Loni yabiri kirashinzwa by'umwihariko M23 kwinjiza baracesha mu gace ka Rubaya. Hari bamwe rero bakomeza kugenda baravuga ko by'umwihariko ivyo ngibyo byoba ari byo canga se byoba atari byo. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Bintou Keita yarashinjije kwinjiza by'umwihariko amadolari ashika ku bihumbi 300 by'umwihariko kuri M23 yakuye mu gucukura Koita mu Rubaya ndetse hanga muri teritwari ya Masisi. Madamu Bintou Keita rero yarabitangaje kuwa mbere ejo haheze ubwo yagezaga ijambo ku kanama k'umutekano ka Honi by'umwihariko i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko gushinga imizi rero ku butegetsi bwa M23 muri teritwari za Masisi Rucuro byatumye ishobora kugenzura byuzuye cyane umusaruro wa Kohota yaho mbere yo gushimangira ko rero imihari yitwaje ibigwanisho mu burengerazuba bwa RDC yahindutse abikorera bitwaje ibigwanisho
nkuko biko biragaragara. Yaragize ati ubucukuzi buva mu gace ka Rubaya by'umwihariko bugereranywa ko rero butanga ibirenga 15% by'umusaruro wa tantirumu ku isi, buha by'umwihariko uwo muhari witwaje ibigwanisho miliyoni 32 z'amadolari by'umwihariko nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Nkuko kandi amakuru akomeza kugenda aragaragara, ibingibi birahangayikishije cyane kandi bigomba guhagarikwa, niko yaje arasaba. M23 kandi yarafashe Rubaya mu mpera za Mata uyu mwaka mu nyuma y'ingwano ikaze cyane n'ingabo za leta ya RDC Kongo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Aka gace kandi gacukurwamo ubutare bwa korota by'umwihariko ikoreshwa mu gukora ibikoresho bya electronique ndetse n'amatelefone zigezweho na za mudasobwa. By'umwihariko bivuga ko ibigo bigiye bitandukanye bikomakomeye birimo nka Apple aribyo birasa bisanzwe by'umwihariko birifashisha aya mabuye yo muri ubwo bwoko. Ntacu umuhari wa M23 kandi uravuga ku byaraye biravuzwe na Madamu Bintou Keita. Uyu muhari cakora by'umwihariko ubwo wigaruriraga Rubaya, Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira igisirikare cawo yaravuze ko by'umwihariko batafashe bagambiriye inyungu rero nyinshi cyane iva mu bucukuzi bwa korota n'andi mabuye y'agaciro ariko aracukugwa muri ibyo bice. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko bivugwa ko by'umwihariko M23 yoba yarashyizeho n'ingamba ndetse by'umwihariko na gahunda zigendanye no guhangana n'ibikorwa bigendanye n'ubucukuzi butemewe. Byavuzwe ko kandi atamwana n'umwe arekuriwe kuba yojya gucukura cyangwa se kugaragara muri ibyo birombe aho bimba ubwo butare, ndetse binagaragazwa ndetse binanerekanwa neza yuko by'umwihariko ibyo ngibyo bigomba guhagarara muri rusange. Hari bamwe batajya umunwa ndetse by'umwihariko badatinya kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ari akamaramaza gukomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko ibyo bikorwa bigomba guhita bihagarara, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu ntama rusange cyangwa se mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugiwe ibyinshi bigendanye n'umutekano, haravugiwe amakuru menshi cyane agiye atandukanye, ariko kandi haragarutswe ku mutekano ukomeje kugenda urazamba mu karere k'ibiyaga binini cyane, haba ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho ibi bihugu bikomeza kugenda biraba agati gakubiranye ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse banagaragaza ko bariko barategwa impungenge n'ibikomeje kugenda biragaragara. Hari bamwe kandi barakomeza kugenda bashimangira ndetse bagaragaza neza yuko ibikomeza kugenda biratangazwa cyangwa se bikomeje kugenda biravugwa by'umwihariko ari ibintu biriko birategura ingwano zikomakomeye cyane. Hari bamwe bavuga ko igihugu cy'u Burundi nacyo ngo cyo gikomeje kugenda kirategura ingwano gishobora kuzoshoza ku gihugu c'ababanyi cyacyo, ariko kandi hari n'abandi bashimangira ko by'umwihariko ingwano zo muri Kongo mu gihe zitaba zirafatiwe ingamba ikomakomeye cyane by'umwihariko zishobora kuzahindura ibintu byinshi cyangwa se zigata mu kagozi abatari bakeya cyane. Uyu munsi kandi kwigenekerezo ya mbere kwezi ni kw'icumi umwaka wa 2024 hakomeje kugenda haravugwa amakuru ateye ubwoba agendanye n'ibitero bikomakomeye cyane byaje kugenda birinjira mu gihugu ca Libani noneho biciye ku butaka. Ibi rero ni byaje kugenda biratangazwa by'umwihariko n'abayobozi mu gihugu ca Israeli, aho bavuga ko inzego z'umutekano igisirikare cabo IDF catanguje ibitero byo ku butaka, cyavuze ko cyatanguye kubisangira mu gihugu cabo mu rwego kugira ngo gihangane nabo. IDF kandi irakomeza kugenda irasaba abanyagihugu bo muri Libani kutemera ko abagwanyi bo muri Hezbollah by'umwihariko bakomeza kugenda barabishamo mu gihe bishobora kuba byogira ingaruka ku buzima bwabo, babasaba gukomeza guhunga by'umwihariko. Ni mu gihe bavuga ko kandi ibitero byo mu kirere nabyo birakomeza kugenda birasayidira ibyo ku butaka. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe ibigezweho.